ariko Yesu arahari kugira ngo yongere akugire maso, ube maso, ahumura umutima wawe kugira ngo umutima wawe wongere ubone ibikorwa bya Yesu Kristo, wongere ubone ibikorwa by'Imana, ube muzima. Imana ishimwe. Usinzire mu buryo bw'impemu abasano bagize gute? Abasano bapfuye. Kanguka, amaso ya Yesu arahari kugira ngo ugire muzima. Amaso ariko ngoma nakubwire gutya, ntushobora wewe ubwawe ntibishobora gutuma uba maso. Tera intambuko wumvirize ijambo ry'Imana, hanyuma uryumvire. Umaze kuryumvira ubona Yesu. Imana ishimwe. Abanyefeso Paulo yabandikiye arabwira ati nimube maso, mukanguke, mwikangure. Impamvu yababwiye ibi, basenga ibigirwamana, basenga ibishushanyo. N'abakristo n'abatangwa kugira imitima yo kujya muri ibyo bigirwamana, ariko Paulo avuga ngo kanguka. Igihe naza ngaha haraciye imyaka 4, nabwiye ko namaze imyaka myinshi mu ishengero, mara imyaka myinshi n'umuririmbyi. Mbega abaririmbyi bashobora kuririmba batarakizwa? None nimba muri mwo muririmbira iki gukizwa? Abaririmbyi bashobora kuririmba n'abanyedini. Uku nukuri. Namaze imyaka n'imyaka mu ishengero. Papa yari umunyeshengero, ni nawe yatanguje ishengero iwacu. Nanje nizwa mu nzu y'abakristo, ariko hagera igihe maze gukura nja mu byaha. Umiriza, nja mu byaha, zinzirira mu ishengero. Muriko murabyumva? Zinzirira mu ishengero. Yesu araheza arabona ko nkwiye kuva muri iryo tiro, asanga ndi mu itiro kandi ndi mu ishengero. Araheza arankangura ati mwana wanjye kanguka, va muri iryo tiro. Ngoma ndababwira, kuba mu idini, mu ishengero, mbega bizotuma umuntu abona ubwami bwo mu ijuru. Turi kumwe? Umuntu ari mu ishengero bizotuma utahindutse ubona ubwami bwo mu ijuru no kuri mu ishengero. Mbega umuntu azobona ubwami bwo mu ijuru no kuba umwana wa pastori? Umuntu azobona ubwami bwo mu ijuru ngo nuko ari umwana wa mujenama? Umuntu azobona ubwami bwo mu ijuru ngo nuko ari umwana wa mwarimu? Haba na gatoya. Kujya mu ijuru ni ku giti cyawe ubwawe wenyine. Kujya mu ijuru ni ku giti cyanjye cyenyine. Imana yacu ni nziza kuko ni inyembabazi kandi ni inyarukundo. Iyo umuntu asinziriye aribwa, mwijoro hari ibisuma bikiba usinziriye. Nibuka igihe kimwe nari umudandaza, nari mfise butike, imvura iragwa ari nyinshi, hanyuma imisuma yaza bitangura kwimba amatafari. Birimba, numva ibintu bikubita, agatero kava ku maso, numvise ibintu biko birakubita ko byari ko birimba. Ntangura guhinda agashitsi, ndagira ubwoba kuko nari mu nzu cyenyene. Ndagira ubwoba, ndadegezwa, mbega basha nibashikira ndabivuna gute? Mugabo mu kubana harya atanguye gutobora nyezina, ndamubwira nti bompanye nakwereke. Nanje ubwoba bwangishe, nimwe mupanye nakwereke, mereza. Bagiye bariruka, abaciye nawe babonye, ngiye kuraba
isanga harese gato bakinjira nyuma wanasuye gusinzira bwahize busambura ndi maso ariko sinubwo ko igihe n'Imana yantabaye uriko murabyumva n'Imana yantabaye ubwa mbere yampaye kubyumva mbega ari umuntu yumva ari mwitiro barahari hariya wumva ari mwitiro usinziriye ukumva ko hari umuntu ari iruhande yawe iyo umuntu atapfuye mugabo akabandi basinzira ubutiko barabara abasoma bahora baterura n'imatera cyangwa bakabaterura bagashira hasi hanyuma ibintu byose bakayura bagatwara icyo ni itiro ry'urupfu rero iyo udatabawe n'Imana iyo atari Imana igutabaye iwe n'iryo tiro ry'urupfu rushobora kurivamo hari n'undi bateruye ngira yamuhosha umuti ntawe ubizi sinabizi muranabyumva bivuga gutyo nyine ngo baraterura batereka mu muryango muri saro ibintu byose baregeranye baratwara bamaze gutwara bongera baraterura batwata imbere y'inzu baca baragenda abantu barengana bacasanga wa muntu ari imbere y'inzu aryamye imbere y'inzu bamaze ati mbega naka ko inzu yuguruye ukaba uri ngaha wahashitse gute bamukomye kanguka reraguza arambye asanga iruguruye kandi yari aryamye mu nzu bigiye mu nzu basanga nta kintu na kimwe kiriyo murumva iyo byari itiro ry'urupfu bari bamusize ko ibintu sinabizi hanyuma bamutwara ibintu byose rero ijambo ry'Imana ritubwiye ko dukwiye kugira gute dukwiye gukanguka na cyane cyane muri kino gihe umuntu akwiye kuva mu bapfuye urashobora kwitegereza ukabona umenga baririmbye nabi mpera umugabo barapfuye uko murayu urashobora kwitegereza ukabona ishengero ukabona umengo mu ishengero harimo abasenzi mu basenzi ariko bamaze gupfa turi kumwe ngaha ane murindire ko mvugishwa niko ndavugishwa n'uko nyine Imana iragomba ko ishengero rya kino gihe rikanguka Imana iragomba ko dukanguka reka mbabwire kizokurangira abasenzi basinziriye uriko murabyumva urantunga kandi mu byumve uri umusenzi nanjye ni umusenzi kizokwereka abasenzi basinziriye nuko iyo batanguye gusenga bariko barasenga bagasenga bakumva nacyo mpemu w'Imana aravuga kuko babona abafise ingabire ngaho bagatangura kuvuga ngo Mana vuga Mana vuga Mana vuga Mana vuga aho bariko baracaniye nde wawe unafise ingabire ndazi nigeze kuba ahantu uriko ndigisha abanyamasengesho iki kintu nakibiyamye cyane kuko ubuteye icyaha ubufise ingabire umuteye icyaha muri ko murasenga Mana vuga mbega Imana ivuge mu ijambo ryayo ntibibuze n'ubuhanuzi bwose busuzumirwa ngaha abantu bashobora gusinzira mu byumba by'amasengesho ugasanga bubakiye ku ngabire bakibagira kubakira ku ijambo ry'Imana ugasanga ijambo ry'Imana barashize kure batanguye gusenga bagatangura kuririmba bagasimba baririmba ukazavuga ngo he ngumviriza ntuhoraho Imana yanyu sindabirwanya nanjye n'umusenzi iyo Imana itavuze nawe cyangwa iyo wawe udatavutse
bakamuvugisha ku ngufu. Reka rero ndababwire ibi byonyine byo kuvuga ngo nduhora Imana yanyu kandi waba ikintu gikomeye ubu turi mu gihe cy'ikinyabwenge sa urayumva turi mu gihe cy'abantu basarangura ijambo ry'Imana uriko murayumva. Hari umwe yavuze ngo nduhoraho umbiliza nduhoraho, undi yize teologiya mbega shaka babaye uhoraho ryari. Muriko muravyumva reka ndabivuye gutya umbiliza turi mu gihe cy'amhemu yera. Nimba hari ikimana iguhaye vuga uti umbiliza uko mhemu w'Imana avuze. Uranyumva na cyane cyane kuba byumvirizwa na benshi. Mbega mwebwe arimo wasenze kandi bafise ingabire siko rugo yego hariya muri katedrali uragenda uvuga uti nduhora Imana yawe ntimubivugira mu cyumba gusa sa ntimubivugira mu cyumba gusa none mu cyumba cy'amasengesho mbwira igihe urahaguruka ukavugisha imbere y'ishengero. Aha biragoye n'ugenda n'ubwenge n'ugukora n'ubwenge. Hari igihe kimwe nari Bujumbura twari mu gihe cy'ikanguro haza umumama w'amatara duhurira mu isoko arangumbira hanyuma numva atanguye kuvuga mu ndimi tangura kuvuga mu isoko ndabwira nti neza imbaraga zacu ntitubwiye kuziterera ingurube. Aha turi mu isoko tugenda n'ubwenge dukora n'ubwenge. Yaciye ahindukira urumva yigiye mu mpembo hanyuma acatangura kuvuga mu ndimi. Murantunga ngiye mu by'ingabire reka tuje mu ijambo ry'Imana. Nimba mvuze ibintu bisobanurwa udakwiye gukanguka dukwiye kuba mu bushobozi kuko ingabire z'Imana zubaka ishengero. Muriko murabyumva na cyane cyane ku bantu bakangutse batishushanya kuko mu ngabire ho kwishushanya mubarindira ho kwishushanya. N'abarindiwe ndakunda abaririmbyi turi kumwe murimba neza cyane Imana ibaheza ariko turirimbe dukijwe twubaha Imana siko none. Umbiliza mwaririmbe waje ngaho ikibanga batereka ko kutubara mwari ngaho siko mbega ni wowe wavuye ngaho ugatangura kwishura n'umuntu nabi. Nta muntu wabwiye nabi kandi wamye uraririmba uri imbere y'Imana. Wowe ngaho Imana yakubona kuko ijisho ry'Imana ridahunyiza ryakubona. Abaririmbyi umbiliza ndari kwerekesha imike ku baririmbi sinzi impamvu. Igituma ndabashimikiye ko nuko igikorwa dukora cy'uburirimbyi aricyo tuzokora twagera mu bwami bwo mu ijuru. Turi kumwe si ngombwa ko dukora ibikorwa by'impagusa tugira no mu isi. Dukora ibikorwa bifise aho byandikwa kugira ngo tuzobihemberwe nitwagera mu ijuru. Nakuwa kidiko kamaze kano nakuwaza ikibazo. Mbega hari igihe urinjiza ishengero abarinzi batahari sa si kenshi pasito ari hejuru hari igihe urinjiza ishengero abarinzi batahari sa abahari murumva mu barinzi mukumvise igikorwa kinini gikomeye murumva kumvise igikorwa gikomeye. Ngomba ndababwire mw'ijuru nakuvuga ubutumwa kuzobayo
mwijuru nta gusenga kuzobayo, mwijuru kuzoba kuririmba gusa. Gutyo abaririmbi nawe no kuvuga ngo abakozi b'Imana batarashika mu ishengero nibo mwashitse imbere y'igihe, siko none abasenzi nibo mwashitse imbere y'igihe. None kubera ko mutarindira ngo abakozi b'Imana binjire hanyuma maze mwinjire inyuma yabo, hari ikimana yabajeje sijya nukuba kujya kuba muritegura nukuba murashusha ishengero, kujya kuba murasenga nukuba murategura imitego Satani yateze. Ariko nda umuntu asinziriye nashobora kwikora mu kuri, usanga bikora mu buryarya kuko asinziriye, usanga bikora kuko nakabikoze. Ariko Imana iragomba ko dukanguka. Reka nje mu batarabaririmbyi nabo ngo basabe abatarabaririmbyi batari mu makorali, tarika amaboko turara, wese murabaririmbyi none ishengero ryose n'abaririmbyi bwa bundi barimo abenshi bamaze kugiranwa muri